mwamaze kuvyumva ndetse murabimenyereye ikiganiro ni warubizi. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kubandanya tubayagira ku buzima bwa Mwalimu Julius Nyerere, umwe mu banyafrika bamenyekanye bivanye n'ibikorwa yakoze. Iki kikaba ari igice ca kabiri. Aheruka mu gihe ca mbere twabayagiye ivyo yakoze mu gihugu ca Tanzania, na cane ko ari we yaharaniye intahe yo kwikukira kw'ico gihugu. Uyu munsi naho tukabayagira ivyo yakoze hanze y'igihugu ca Tanzania. Aha twovuga nko mu Burundi, Afrika y'Epfo, mu Buganda n'ahandi. Ikiganiro mugishikirizwa nanje Isidori Habonimana. Mbonereho akanya ko kubaha ikaze ndabaramutsa umwe wese ahaherereye. Ariko nkuko twama tubisaba, gire subscribe kugira ngo mube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera kandi mufyonde kuri ako gakengeri kazi ruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Nkuko nabashikirije mu kiganiro giheruka, bimwe mu vyo Mwalimu Julius Nyerere yashira imbere kwari uko habaho ukwiyunga k'umugabane wa Afrika. Icari gisigaye gusa nuko yavuga ko ategerezwa gutangurira muri Republika ya Tanzania ikiyunga. Ivyo navyo yarabishitseko, kuko inyuma yo kuronka intahe yo kwikukira Tanganyika na Zanzibar vyaciye bija hamwe, haca haboneka leta yunze ubumwe ya Tanzania. Kanatsinda yarashoboye gushira hamwe ubwoko bw'abatanzania burenga 120, maze bose baba Abatanzania atavyo kuraba amoko canke uburere bavamwo. Iruhande y'ivyo, Mwalimu Julius Nyerere yarafashije ibihugu vyo muri Afrika cane mu bijanye na politike. Turavye nko mu Burundi, Nyerere yarafashije abarundi gushika ku masezerano y'amahoro y'Arusha yatewe ku mukono kuwa 28 Myandagaro umwaka w'2000. Inyuma y'imyaka irenga 10 abarundi bari mu njyane, ahanini zari zivuye kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu yari yatowe President Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Uruhara rwa Nyerere rwari ntayegayezwa muri ivyo biganiro vyabera muri Tanzania. Ukaba nkako Nyerere kuva na kera narindi ntiyashaka ko habaho indyane muri Afrika. Inyuma yaho yitabiye Imana, abahinga bagira bati noneho karabaye, ibiganiro vy'Arusha bigiye guhungabana. Aho bafatira ku ruhara yari afise muri ivyo biganiro, ariko ababisigaranye nabo nyene bahavuye babikora neza, maze ibintu biraja mu buryo. Mwalimu Julius Nyerere ari mu bashinze umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine, mu mwaka w'1963 mu gihugu ca Addis Abeba. Mu nama yo gushira habona uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika, mu ijambo ryiwe yagize ati: "Ndugure twa mugina, abansi ba Afrika baraza gusenga kugira ngo ntihagire ico dushikako muri iyi nama, ariko kandi n'abanyafrika baraza gusenga nibabona intambwe dushitseko, ndugaye twa mugina." Nyuma yaho yaragendeye ibihugu bitari bike vyo muri Afrika y'uburaruko vyari biherutse kuronka intahe yo kwikukira. Yatanguriye mu gihugu ca Guinea kwa mugenzi we Sekuture. Bwari ubwa mbere agiye gutembera mu gihugu kivuga igifaransa kuva Tanzania ironse intahe yo kwikukira. Urugendo rwamaze imisi 4. Aho hakaba hari mu ntumbero yo kunwanisha ibihugu vyo muri Afrika vyavuga icongereza cyo kimwe n'ibindi bihugu vyo muri Afrika kandi vyavuga igifaransa, ko ngo hari hasanzwe hari ukutumvikana hagati y'ivyo bihugu. Amacakubiri yari yazanywe n'abakoroni. Nyerere yavuga ati mu bisanzwe ikizoteza imbere Afrika si amacakubiri atahafatiye, atahubwo abanyafrika bose boja hamwe maze bakiyunga, niho natwe muri Afrika twogira ico dushitseko. Ariko hambavu y'ivyo, Nyerere yarababazwa n'ibihugu nka Uganda na Kenya batabona umugambi wo gushiraho umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ubuseruko, igikorwa yashaka ko gitangura imbere yuko batandukira ukwiyunga kwa Afrika muri rusange. Nko muri Uganda ho mwokwibuka ko Idi Amin Dada yatwara ico gihugu intwaro ifatiye kubahiriza agateka kazina muntu atayereko. Muri uwo mugambi wuko Afrika yo kwiyunga, Julius Nyerere
yarashigikiye Angola na Mozambique, ni mu gihe bo bari bakiri mu minwe y'abazungu. Yaremeye ko igisagara ca Dar es Salaam gihinduka nk'urubuga rw'ubuhungiro rw'abashaka kwikura mu buja mu bihugu vyabo. Imihari itari mike yo mu bihugu bitandukanye niho yahungira, iyindi ikavukiraho. Iyo nayo ni nka Empera muri Angola, ANC wo muri Afrika y'Epfo, eka n'abasoda bashaka guhabuza igihugu ca Rhodesi y'ubumanuko ariyo Zimbabwe y'ubu bagirira imyimenyerezo ya gisirikare mu makambi y'i Dar es Salaam. Mwalimu Julius Nyerere yarafashije cyane igihugu ca Afrika y'Epfo kwikura ku muryango w'abazungu ku ruhande rw'ibihugu bivuga icongereza Commonwealth mu 1961. Inyuma yaho abayoboke ba Mandela bo mu mugambwe ANC bahungira i Dar es Salaam muri Tanzania. Nyerere yari mu batanguje umugambi wo kurwanya amacakubiri afatiye ku rukoba apartheid muri Afrika y'Epfo kwa Nelson Mandela. Ukubohora abanyagihugu bo muri Afrika y'Epfo wari umwitwarariko wiwe. Nubwo wumva Nyerere yagwanya abazungu, ntivyatumye aguma muri Afrika gusa, yaratembera no mu bihugu vya Buraya. Muri Ruheshi umwaka w'1965 yagiye gutembera mu gihugu cy'Ubufaransa ku nshuro ya mbere kwa mugenzi we General de Gaulle. Mu nama y'ubumwe bwa Afrika yabaye mu mwaka w'1975 ari kumwe n'abakuru b'ibihugu vya Botswana na Zambia, Mwalimu Julius Nyerere yarafashe ya mbere mu kwiyamiriza ubwicanyi bwariko bukorwa na Idi Amin Dada yararongoye igihugu ca Uganda. Kukaba nkako Nyerere ntiyari kubisabira ko ibintu by'ubwicanyi, kuko muravyibuka Nyerere mu vyo yagwanira harimwo kubahiriza agateka kazina muntu, ubwigenge, ukwishira no kwizana k'umunyagihugu uwo ari we wese. Inyuma yaho vyasa nk'uko Nyerere akojeje agati mu ntozi. Mu mwaka w'1978 Idi Amin Dada acarekura ingabo ziwe baja gutera Tanzania ku ruhande rwa Kagera, mbere barigarurira aho karere barahacumbika. Bagiye kuhava kubw'amakungu. Bidatevye mu mwaka w'1979, inyuma y'umwaka umwe gusa, Nyerere ati ntivyoherera, acafata mu mugongo abagwanya Idi Amin Dada bari bahungiye mu gisagara ca Dar es Salaam, maze baca bashinga umuhari w'igihugu kwikura mu buja bw'intwaro ya Uganda, Front National de la Libération de l'Uganda FNL. Yongera arabaha ibigwanisho n'abasirikare. Muri ndabukiza mu mwaka w'1979 baca batera Ubuganda. Idi Amin Dada aratsindwa nubwo yarashigikiwe n'ibihugu nka Libya na Sudani. Idi Amin Dada nta kindi yakoze, yaciye ahungira mu gihugu ca Libya. Abaganda bari mu buhungiro baca batangaza leta mfata kibanza irongowe na Yusufu Rure. Mu nyuma kuwa 27 Rusama umwaka w'1980, Apollo Milton Obet yari yirukanywe na Idi Amin Dada mu mwaka w'1971, acaratahuka arava mu buhungiro iyo yari mu gihugu ca Tanzania. Ababaye umukuru w'igihugu kuwa 15 Kigarama muri uwo mwaka. Mu bisanzwe uwo biraba neza ntiyashigikiye abateye igihugu ca Uganda kubera kumbure umutima mubi canke ku nyungu ziwe, eka ahubwo hari muri rwa rukurikirane rwo gushaka kubuza Idi Amin Dada ko abandanya yigira sindabibazwa mu guhonyanga agateka kazina muntu uko yishakiye. Ubona ko Nyerere atavyerekwa. Bagenzi we b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika bamubajije igituma yashigikiye akanifatanya n'abagiye gutera igihugu ca Uganda, yishuye ati nduguruye twamugina. Burya hari ingeso muri Afrika, umwirabure yishe uwundi umengo nta kibaye. Nk'ubu iyo Idi Amin Dada abo umuzungu, abanyafrika bose bari kuja hamwe bavuga ngo habe amasezerano yo guhagarika ubwicanyi. Abatware bo muri Afrika bategerezwa kumenya ko dutegereza gukorera hamwe. Ndugaye twamugina. Ikindi mwomenya nuko inyuma y'imyaka ya 60 ibihugu nka byose byo muri Afrika vyaronse ntayo kwikukira inyuma yo kwirukana abazungu. Haca haboneka abakuru b'ibihugu bo muri Afrika bamaze gushikira ubutegetsi, vyaragoranye kubuvako. Bamwe bakaba bahavuye biciye mu nguvu za gisirikare, abandi baranahasiga ubuzima. Aha twovuga Kamariyeni Nguwabi muri Kongo, Thomas Sankara muri Burkina Faso yagandaguwe
kuwa 15 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987, ariko Nyerere we yatanze ubutegetsi ku gushaka kwiwe kwigenekerezo rya 5 Munyonyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985, inyuma y'imyaka 21 amezi 6 n'iminsi 10 ari ku butegetsi, maze ahereza intahe y'ukurongora igihugu mugenzi we ari Hassan Mwinyi. Gusa Mwalimu Nyerere yagumye ku burongozi bw'umugambwe 5. Nyerere ico gihe ababaye umukuru w'igihugu agira gatatu atanze ubutegetsi mu mahoro n'umutekano inyuma ya Leopold Sédar Senghor mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 yatwara igihugu ca Senegal na Ahmadou Ahidjo wo mu gihugu ca Cameroon. Nyerere yitavye Imana kuwa 4 igenekerezo rya 14 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 mu gisagara ca Londres biturutse ku ngwara. Yashengeye afise imyaka 77 y'amavuka. Yitavye Imana asiga umupfasoni wiwe Maria Nyerere n'abana 8. Tanzania iribuka uwo muhisi uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 14 gitugutu, umunsi bitiriye w'akaruhuko 14e jour férié.